Ikibazo ca mbere rero, nama nashingiye abantu benshi canke nashingiye abantu benshi. Umva gushingira ico arico? Gushingira ubugeni. Nama nashingiye abantu benshi, ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Uwabuze umugabo. Uwabuze umugabo. Wabuze umugabo? Dufatanije urugendo, ariko unsiga inyuma. Uko ugiye unsiga inyuma, uko ugiye unsiga inyuma. Wibaza ko noba ndi iki? Ngira ni ibisusu. Oh my God! Ibisusu. Hello abakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi n'umusiri special, turi muri street quiz ya Devinet. Nutubazo tubiri tw'ubwenge, udutoye nkaguha 20,000. Bikunaniye uca wihangana. Behind camera turi kumwe na Pasi Pro abikora neza, ndamubwiye nti coup de chapeau. Turi mu Cyarama niho tugomba dukorere. Uvuye kuri triangle ukaduga gatoya urumva turi nyene muri kano karere. Reka rero dutangure. Namba wumva inyishu nawe ushire muri commentaire hama twimanukire. Let's go. Turatanguye rero na street quiz yacu, n'utubazo tw'ubwenge, ni tubazo tubiri udutoye ukawutsinda 20,000. Dukunaniye naho uca wihangana, ni kugerageza ama chance. Bite vyawe rero? Sawa. Meze neza? Amazina yawe? Nitwa Niyomwungere Rodrigue. Rodrigue? Okay, nanje nitwa Bella Shaka, journalist wa Roy TV. Ngoma ndakubaza utubazo tubiri, uriteguye? Ego. Akabazo ka mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Gushingira urumva ico arico? Gushingira ubugeni. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Cyananiye. Iyumvire. Ngira n'umuntu. Umuntu? Ikibazo kigira kabiri. Dufatanije urugendo, ariko unsiga inyuma. Uko ugiye unsiga inyuma, uko ugiye unsiga inyuma. Wibaza ko noba ndi iki? Ngira ni ibisusu. Oh my God! Ibisusu. Sawa sawa, urakoze. Bite rero? Sawa. Meze neza? Ego. Amazina yawe? Amazina yanje nitwa Giraneza Elisa. Elisa. Nanje nitwa Bella Shaka, journalist wa Roy TV. Ngabanda kubaza ibibazo bibiri vy'ubwenge, ubitoye ca ndaguheza 20,000. Uri tayari? Yego nta kibazo. Ikibazo ca mbere rero. Nama nashingiye abantu, ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Ntaconzi. Biranse? Yego. Okay, reka tugerageze icya kabiri naco. Dufatanyije urugendo, ariko mboneka uko unsize inyuma. Uko unsize inyuma niho mboneka. Wibaza ko noba ndi iki? Umugongo. Umugongo? Umugongo? Yego. Okay. Rero urakoze. Turacabandanya n'utubazo twacu tw'ubwenge. Bite rero? Sawa. Meze neza? Amazina yawe? Nitwa Eliansine Nihezagirwa. Eliansine. Nanje nitwa Bella Shaka. Ngoma ndakubaza utubazo tubiri niwadutora ndaguha 20,000. Uri tayari? Akabazo ka mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Gushingira urumva ico arico? Gushingira ubugeni. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Wibaza ko woba urinde? Nibaza ko woba uri inkumi. Inkumi. Inkumi? Okay, ikibazo rero kigira kabiri. Turi mu rugendo, ariko uko tugenda unsiga inyuma. Wibaza ko noba ndi iki? Nje sindagishoboye. Iyumvire, ugerageze. Ndagusiga inyuma. Nibaza yuko woba uri inyuma yanje. Wibaza ko noba ndi inyuma yawe ndi iki? Uri umuntu uri inyuma yanje basi bisanzwe nyene. Okay, bite?
Isawa. Meze neza? Yego. Nanje meze neza. Amazina yawe? Nishimbe Rose Aristide. Aristide. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ngoma ndakubaza ibibazo bibiri vyonyene. Ni ibibazo vyoroshe, uvyumvirize neza, ubitoye ucuronka ibihumbi 200. Uri tayari? Yego. Ikibazo ca mbere rero. Nama nashingiye abantu benshi, nashingiye abantu benshi. Umva gushingira ico arico? Ya gushingira ubugeni. Nama nashingiye abantu benshi. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Uwabuze umugabo. Uwabuze umugabo. Wabuze umugabo? What the fuck? Ikibazo kigira kabiri. Dufatanije urugendo. Ariko unsiga inyuma. Uko ugiye unsiga inyuma. Uko ugiye unsiga inyuma. Wibaza ko noba ndiki? Ikimuga. Ikimuga? Ikimuga. Sawa. Turaza gutanga inyishu kandi murakoze. Ego. Turacabandanya n'utubazo tw'ubwenge. Turi muri Street Quiz ya Devinet. Bite rero? Sawa. Umeze neza? Ndashima. Amazina yawe? Deba. Deba. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ngoma ndakubaza ibibazo bibiri vyonyene ubitoye ca ndaguha 20,000. Uri tayari? Sawa sawa. Ikibazo ca mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Cyo kirananiye. Gerageza yumvira. Kiraguhoye. Ikibazo gira kabiri. Turi mu rugendo. Ariko je mboneka iyo nsize inyuma. Wibaza ko noba ndiki? Subiramo. Turi mu rugendo. Jewe mboneka ari uko nsize inyuma. Wibaza ko noba ndiki? India niyumvire. Ciao happy. Biranse. Aje ibibazo biragoye. Sawa murakoze. Turacabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet n'utubazo tw'ubwenge. Bite rero? Sawa. Umeze neza? Yego. Amazina yawe? Salome. Salome. Okay, nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ngoma ndakubaza ibibazo bibiri ubitoye ca ndaguha 20,000. Nibazo byoroshe cyane, utubazo tw'ubwenge. Uri tayari? Akabazo ka mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Ko burinde. Ko buri nka nyina w'abana. Inde? Nyina w'abana. Nyina w'abana? Okay, ikibazo kigira kabiri. Turi mu rugendo. Ariko je mboneka ari uko nsize inyuma. Wibaza ko noba ndiki? Anze kimaze niyumvire gatoya. Simbona ko uri igitutu. Igitutu. Igitutu? Okay, murakoze. Turacabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet n'utubazo tw'ubwenge, utubazo tubiri. Udutoye ukabura sindiye ibihumbi 200. Bite rero? Ni sawa. Umeze neza? Amazina yawe? Nitwa Donella Merveille. Donella Merveille. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ngoma ndakubaza utubazo tubiri. Uradutora? Ndagerageza. Okay. Ikibazo ca mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Gushingira urumva ico arico? Gushingira ubugeni abantu kubashingira. Ariko jewe sinigera nshingirwa. Wibaza ko noba ndinde? Wama washingiye abantu benshi ariko wewe ntiwigera ushingirwa. Sindiko ndakibona. Gerageza. Wama washingiye abantu benshi ariko we ntiwigera ushingirwa. Ndakibona rero. Ikigira kabiri. Turi mu rugendo. Ariko jewe mboneka iyo nsize inyuma. Wibaza ko noba ndiki? Turi mu rugendo ariko boneka iyo umuntu agusize inyuma. Naco nyene naco mbona. Gerageza.
Okay, merci. Turacabandanya ni nawe turangiriza ko muri street quiz yacu ya Devinet bite rero? Sawa. Umeze neza? Yego. Amazina yawe? Nkizimana Kisineye. Okay, naje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV. Umanda kwazi bibazo bibiri ubitoye 20000. Uri tayari? Ikibazo ca mbere. Nama nashingiye abantu benshi. Ariko Jesse nigera nshingirwa. Wibaza ko nobandinde? Nibaza ko ba umupatiri. Yes! 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 Ikibazo gira kabiri. Turi mu rugendo. Ariko je mboneka ari uko unsize inyuma. Wibaza ko nobandike? Izuba. Izuba? Tugeze rero à la fin ya street quiz yacu ya Devinette ngo mananga inyishu nta kibazo kibura correction. Hari ababitoye batoye kimwe ya ibintu nk'ivyo. Ikibazo cya mbere rero umuntu ashingira abandi we badashingirwa n'umupatiri. Ikibazo kigira kabiri turi mu rugendo dufatanije urugendo ariko je mboneka ari ukunsize inyuma. Ni amakanda y'ibirenge vy'umuntu. I mean les empreintes kujya kuntu burenganye ugasiga empreinte inyuma ariyo makanda mu Kirundi amakanda y'ikirenge nuko mwari kwishura Bella Shaka Roy TV weekend bye bye. Mutangwe muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragase cyutinduta Roy TV atanye kutwara TV ibyo bigaciga